iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri n'umunesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka hanini ko ariko aravugwa mu gisata ca politike cane kandi tukaza kugaruka no kwereka aravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Murano makuru turaza kugaruka ku kibazo kidasanzwe cyane kiraje ishinga umukuru w'igihugu n'abari ku ruhande rwiwe. Iki akaba ari ikibazo kirabana n'ingene Bunyoni apfunzwemwo, ipfungwa ryiwe, urubanza rwe yunguruje ndetse n'ibikoresho agenda araronka aho apfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Turaza kugera no mu cumba Alengeme Bunyoni apfungiye tubabwire ibimaze iminsi biriko biraberayo. Hari vyinshi benshi bibaza nimba koko Alengeme Bunyoni ivya telefone n'ibindi vyose yagiye arasanganwa mu cumba ciwe vyaragizwe akamizwe n'ingoma canke se bigenda birakurikiranwa umunsi ku munsi. Turaza kubigaruka ko ni mu gihe ahawe abakozi hatanzwe abakozi b'iperereza, bamwe bava ku cicaro gikuru c'iperereza, abandi bavanwa mu rwego rujejwe iperereza mu ntara ya Gitega ndetse no ku biro bikuru vy'igipolisi muri iyo ntara, baja gusaka icumba Alengeme Bunyoni apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Harigiye harafatwa ibikoresho vyinshi bitandukanye harimo nk'itelefoni zitatu zafashwe, aho agatelefoni gato kafatiwe mu itoroshi, telefoni niyo igasangwa mu muyoboro wira ujana amazi wa lavabo. Naho kandi carte SIM Alengeme Bunyoni yakoresha mu kuvugana n'abantu bari hanze y'iboherozo zasanzwe mu buroso ahanaguza ibirato umunsi ku munsi. Ivyo byose kandi bikaba vyarafatwa ari uko amaze gukorwa isakwa ridasanzwe ryafata hagati y'amasaha 3 gushika ku masaha 5 abakozi biperereza, abapolisi ndetse nabo bose yoba urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega, urongoye iperereza mu ntara ya Gitega ndetse n'urongoye ibohero rikuru rya Gitega, bose bahibereye. Bunyoni rero ngarashobora kuronka itelefoni musanze mu cumba apfungiwemwo, ivyo bikongereza ivyaha yagirizwa. Bamwe bakavuga ko ibi Alengeme Bunyoni ariko aragirizwa vyoba ari ingingo z'agatoro ziriko zirafatwa n'abari ku butegetsi kugira n'ubundi agumizwe mu munyororo, mu gihe abandi bo bavuga ko n'ubundi ko umunyororo apfunzwe abazi amategeko amugenga, abazi ivyemerewe n'ivyo atemerewe, abatagomba kubikora. Gusa hejuru y'ibi vyose akazaho ikibazo cyo kwibaza ingene Alengeme Bunyoni agenda araronka ivyo bikoresho vyose ahafungiwe kandi yaracungishijwe abapolisi benshi ndetse n'imiryango iri ku cumba ciwe ine yose itatu yugururwa n'abakozi babiherewe urusha n'umukuru w'igihugu, wa kane akaba ari Alengeme Bunyoni awiyugururira. Nimugiye ku gerekerezo ya 25 ndamukiza guheze, abacamanza muri parike nkuru iri mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura baragiye Igitega, barafashe urugendo rudasanzwe ku mugwa mukuru ruva Ibujumbura ruja ku mugwa mukuru wa politike hafi ku birometero birenga 100, hari mu matohoza yongera ko vyo Bunyoni yagirizwa. Nubundi ni kubijanye n'amatelefone yatoye mu cumba apfungiyemwe gicunzwe cyane, ivyaha vyiwe ngo vyongereye ku rugero rwa kabiri rwa sentare ntahinyuzwa. Ese dosiye ya Bunyoni ko nubundi yakatiye umunyororo w'ubuzima bwe bwose, ibindi vyaha vyongeye ko nibihe? Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujicekanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Ku kibazo yahoze ari umushikiranganje wa mbere Alengeme Bunyoni, urwo rugendo rwakozwe n'abashikiriza manza batatu bavuye mu ntara ya Bujumbura ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi w'ubudandaji. Habajijwe kandi n'abapfungwa batatu. Abapfungwa batatu akaba ari Chartier Iradukunda, umupfungwa yikekwa ko ari we yashiriye telefoni uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alengeme Bunyoni muri ntwarante guheze. Nubundi uyu we akaba apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Mu bandi bumvirijwe harimwo Kome Niyonsaba, uyu akaba ari engineer yahoze akurikirana inyubakwa za Alengeme Bunyoni zose aho ziri mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na Bosco Ciza, uyu we akaba ari umuguzi atunga adasanzwe aranguza imitobe iva mu gihugu cya Tanzania iza mu gihugu cy'u Burundi.
aba bose bumviririjwe mu ibohero rikuru rya Gitega, aho abo bagabo uko ari batatu bapfungiwe hamwe n'uwo yahoze ari umuroberi w'umuhutu. Uwo mwaka amatelefone atari munsi y'abiri aramaze gutorwa mu cyumba gicungerewe gipfungiwemwo umupfungwa ateye ubwoba kurusha abandi mu Burundi, Alengiyome Bunyoni. Kuba amasoko mu butungane ugutunga amatelefone n'amakarata y'amatelefone mu ibohero bizokwegera ngo bizokongerwa ku vyaha 10 vyagirizwa Bunyoni igihe yarenguka mu gisata gisubiramwe imanza ca sentare Ntahinyuzwa. Uyu yahoze kandi ari umushikiranganje wa mbere ariko akora umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose kuva muri Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2023. Umushingwamanza wiwe Placide Gatoto yagize ati twarunguruje urubanza mu gisata c'iyungurizo ca sentare Ntahinyuzwa gusa ntituraronka isango ryo kuburanishwa nk'uko umushingwamanza wiwe abimenyesha. Muti icatumye noneho Kome niyo nsaba ndetse n'uyu Chartier irankunda bafatwa bakaja kumvirizwa akazamwe n'ivyo mu Rwizatunga Bosco Ciza vyo bimeze gute? Kome niyo nsaba numwe mu bari bajejwe inyubako za Alengiyome Bunyoni zose, ingene rero zagiye zirubakwa ndetse n'ingene ibicapo vy'izo nyubako vyose bikoze niwe wenyene abizi mu mutwe wiwe. Uretse ko basangiye amabanga ahambaye kubazi ivy'inyubako zose za Alengiyome Bunyoni, ni nawe azi ahantu ikintu gishobora kunyegezwa mu nyubako hose bakagishaka bakabura. Ibicapo vy'inyubako za Alengiyome Bunyoni igihe baja ku musakiwe hari vyinshi vyagiye birabura. Baratwaye inzandiko nyinshi zitagira ingano, gusa hari vyashitse mu cumba c'iperereza aho barabira amakuru y'ivyagezwe ko ndetse n'amatohoza bakoze, basanga hari vyinshi biriko birabura. Uravye nk'amasezerano Alengiyome Bunyoni yagiye arasinya arabana n'ivyo budandaje, nubwo na tuza kuyagaruka ko mu makuru yacu tuza kubashikiriza ku mugoroba wo kuri uyu munsi. Hari vyinshi vyabuze anavyo bituma aba bose bikekwa yoba uyu Kome niyo nsaba yarajijwe inyubako za Bunyoni agomba kubazwa niba ataho yagiye arubaka bidasanzwe hakajanya aranyegezwayo vyinshi, kuko mu vyo bagiye gusaka n'ubundi yoba amahera, ibigwanisho ndetse n'izindi nyandiko z'agaciro za Alengiyome Bunyoni harimo ibirabana n'imitungo yiwe n'amatungo yiwe yose afise mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi vyinshi ubutegetsi bwakeka ko Alengiyome Bunyoni afise ariko bukabura, vyose bigomba kubazwa Kome niyo nsaba. Akaba kandi harafashwe n'umwe mu bahoze ari abashoferi buyu yari umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni, we yarafashwe aracafunzwe. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ayo makuru yacu ataha. Hajwe kandi Chartier irankunda, uyu ni umupfunga mu ibohero rikuru rya Gitega. Uyu arapfunzwe bivugwa yuko itelefoni zose zashika mu ibohero kugira ngo Alengiyome Bunyoni azironke vyaca kuri uyu mupfungwa, ariko nanone ikibazo kikabiki icumba Alengiyome Bunyoni apfungiwemwo ni icumba cubatswe gihagarikiwe. Murantunga ibikorwa vyo kucubaka bihagarikiwe n'urongoye iperereza mu ntara ya Gitega, gushika naho abarongoye iperereza mu gihugu baza bivira i Bujumbura bakaza kuraba ingene ibikorwa biriko biragenda. Ni icumba cubatswe n'ikigo kijejwe inyubako mu gihugu cose c'u Burundi Obuha. Bisigura ko ari icumba cubatswe mu buryo budasanzwe, cubatswe ku gicapo cavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu, nawe azi ingene byose biza gukorwa. Gusa ikibazo cyo kwibaza cyane ni ukwibaza uti ese telefoni zanyujijwe he? Bamwe bakavuga ko umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye afise abagambanyi mubo avuga yuko bafadikanije umugambi wo kubiza ico ya Alengiyome Bunyoni. Abandi bakavuga ko nubundi Alengiyome Bunyoni nk'umwe mu bahoze bagwana kandi azi namba yari menshi akoreshwa n'urwego rw'iperereza w'ubwo yoba yaravyikoreye operation zose akazigendamwo neza cyane bigaheza aronse ibikoresho vyo gutumatumanako. Ese ibi vya Bunyoni vyo biraza guherera he? Mureke nze kubashikiriza mu yindi nkuru yacu nza kubageza ko ku mugoroba wo kuri uyu munsi. Twibuke kandi Major Save Nahindavyi imyaka 8 yarumanye nyurujwe ku kazi ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Save Nahindavyi yari ntwazanga bikorera ku cicaro gikuru c'iperereza mu Irohero hafi ya katedrali
kwigenekerezo ya mbere Rusama umwaka w'ibihumbi 2016 Save Nahindavyi niwe yari intwazanga bikurikirana ibikorwa vyo ngaho ku cicaro gikuru officier de garde narirya utari umunsi w'ibikorwa we yari yahageze mu gatondo mbere yaje azananye n'umukenyezi wiwe Benigne Ndabadugitse umukenyezi amusiga ku kazi ntibamenya ko ariyo rya nyuma babonanye Save Nahindavyi yari uhirirwa agataha ku mugoroba ico gitondo rero yari yabisikanije n'indi ntwazangabo yari yaharaye Aime Ndayinzamba Isaha 11:37 z'umuhingamo Save yatelefonye umukenyezi wamumenyesha ko atagitasha ahubwo ko ari we aza kurara izamu ryabaye rya nyuma avugana nabiwe iryo joro ryabaye rirerire kuri Save maze afatwa nabo yari yita abagenzi basangiye akazi arara arakorerwa amarorerwa Bukeye kwigenekerezo ya kabiri Rusama umwaka w'ibihumbi 2016 Save ntiyatashe kandi ntiyavugishije umuryango ku kazi naho igitabo abakozi basinyamwo iyo batonze cyari cyanyitse kumbure kugira abakoresha baze bavuge ko Save atigeze atonda ku kazi ariko ntibari bazi ko Aime Ndayinzamba yari yamaze kubwira umukenyezi ko ari we babisikanije mu gatondo Abakoresha ba Save Nahindavyi barababaye basanze umukenyezi wa Save afise ivyemezo ko umugabo yatonze ku kazi niwe rero baca batangura kumutera ubwoba ngo uzoherahire ubibwire ya radio yanyu Ayo majambo yabwiwe na Blaise Patrick ngo Mirakiza yari umukoresha wo hafi wa Save Nahindavyi munyuma abantu batazwi bateye mu ijoro rwa Save Nahindavyi Imana yakinga kuko umukenyezi n'abana atariho bari baraye muri ico gihe nyene mwipereza haratanzwe itegeko ko kizira kugendera umuryango wa Save kandi kizira ko hari abantu basubira guhagarara hamwe bavugana ivya Save umwe mu ntwazanga wo mwipereza yaregereye umuryango wa Save arawumenyesha ko Sergo yamaze ukwezi kose apfungiwe mwipereza aho yahohotewe bikomeye kandi ko haciye ukwezi yaciye yicwa aja gutabwa mu bwiza witwa Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka ngo yoba nawe yaraciye atanga itegeko ryo guhamba ubutarari ikiziga ca Save Nahindavyi kitaranamenyekana Umuryango wa Save Nahindavyi wabandanije kubona amakuba mu gihe abana bari bagiye kurondera impapuro z'inzira kuri pafe niho bamenyeshwa ko umuryango wa Save uri kuraronderwa bikomeye baca bava ngaho barahunga igihugu Umupfasoni Benigne Ndabadugitse yarazi vyinshi ku vyashikiye umugabo wiwe kandi yarazi amabanga menshi mu bikorwa vy'ipereza ry'u Burundi muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2018 Benigne Ndabadugitse yarakiriye inshuti ivuye mu Burundi barasohoka barasangira inyuma y'uko gusangira rero Benigne yaragwaye cyane yumva ashamunda bajana mu bitaro ahava aracikana runo rupfu n'urupfu rwatiye amakenga menshi Benigne Ndabadugitse yagiye yaratanze intaye nyinshi ku maradiyo mu mashiramwe yigenga n'imbere y'umugwi wa ONU wakora amatohoza ku Burundi nako kandi yatanze intaye ku vyashikiye umugabo wiwe no kwiterabwoba yakorewe n'abakoresha b'umugabo wiwe cyane Blaise Patrick ngo Mirakiza Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka ndetse na Emmanuel Ndayiziga yarajejwe iperereza mu gihugu hagati Abo bose ngo nta numwe yigeze ahamagarwa mu butungane ngo yisigure kwizimira ry'intwazangabo y'igihugu inyikira ku kazi kakaba akamizwe n'ingoma Imbere yo kuburwa irengero rero Save Nahindavyi yari yagabishijwe n'umukoresha we Emmanuel Ndayiziga yatwara iperereza mu gihugu hagati hari n'ibindi bimenyetso vyari vyerekana ko ashobora kugira ibibazo Imyerekano yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 yabaye Save Nahindavyi ari mu gihugu ca Somalia ahagarukiye yaragiye gusaba ibigwanisha genewe nkuko bimeze ku ntwazangabo zose harimo inkonto ya pistole be n'iyindi nini ya karashi ariko barabimwimye bamubwira bati mutama ibintu vyarahindutse ubu nukuja kubisaba kwa generali uwo generali rero akaba ari Steve Ntakarutimana yaramutswa iperereza Ico gihe Save Nahindavyi yaratahuye ko abo basanga ubwoko batari bakire kure gutunga ibigwanisho muhira muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2016 hasigaye amezi 3 ngo abugwe irengero Save Nahindavyi yaratumwe ko na DDI Emmanuel Ndayiziga nawe ababaza impamvu yagumye abakumusaga kandi bahafata ko ari bagumutsi niko ko mu gikorwa cyo gusuma urusaku urwaruka rwo kumusaga Save Nahindavyi arabimuhakanira narirya we yakoze akazi kubopeje ku cicaro gikuru c'iperereza kuba rero yaravyanse ntiyamenye ko kumbaye ahejeje gusinya urupfu
Duherutse kuronka amakuru avuye mu iperereza avuga ko mu vyo Save Nahindavye yazize harimo kwanka gukorera imentanyeri ijanye n'amatohoza kwigandagurwa rya General Atanaze Kararuza. General Kararuza yari yishwe arashwe kw'igenekerezo ya 25 kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2016 indwi imbere yuko Major Save Nahindavye nawe anyuruzwa. Uretse ko batigeze babazwa ivyashikiye Save Nahindavye kandi abategetsi batatu bo mw'iperereza ry'u Burundi bagize uruhara mu inyuruzwa rya Major Save Nahindavye babananije gushingwa amabanga akomeye mw'iperereza, aho twavugamwo nka General de Brigade Emmanuel Ndayiziga muri kino gihe akaba ari we muyobozi mwishikira mukuru w'umuyobozi mukuru w'iperereza SNL nga mu gihugu cy'u Burundi, akazamwo kandi Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka aracari mu mabanga ku cicaro gikuru c'iperereza, ndetse na Blaise Patrick Ngomirakiza yaraganywe kurongora iperereza mu ntara za Makamba na Gitega mu nyuma arungikwa kuba umunyamabanga w'ubuserukizi bw'u Burundi Kigali mu Rwanda, aho rero akaba ari muri kino gihe. Inyuma y'inyuruzwa rya Save Nahindavye abategetsi bose uko ari batatu barabandanije kuvugwa mu yandi mabakomeye arimo guhagarika abantu bakabugwa irengero, aho hose rero bagumye ari ntakorwa ko. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo toje cekanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi abo barere hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi gihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muza TV Imana bahezagire.